Bakunzi b'urubuga BF nongeye kubaramutsa ndabifuriza ijoro ryiza kubagira abaje kuryama, ariko mutuyanganire cyane kubona hari inkuru twabemereye zingene vyifashe muri Goma, muri Bukavu, ahantu henshi twababwiye ko tuza gusubira. Murabona yuko turusha cyane, twakoze ibiganiro vyinshi, ariko mu nkundire turangirize ku ino nkuru yabaye Kimomo, ndavuga mu gihugu cy'u Rwanda. Hari umumama yagandaguwe, novuga ko munsi w'ejo atogwa ikiziga. Ibi rero ni ibintu vyateye akajagari cankwe uruhagarara ku mbuga ngurukana bumenyi canke mu gihugu cy'u Rwanda cyose. Ndabibutsa yuko ino nkuru tuzawikaruka ko gatoyi mu kiganiro tugira tubahe, ariko tubibutsa yuko ino tariki ni tariki ya 6 ukwezi no kwa 4 umwaka w'ibihumbi 2025. Ino tariki itwibutsa ibintu vyinshi. Ino tariki niyo yahereye ko genocide mu gihugu cy'u Rwanda bise kandi genocide yakorewe abatutsi. Mu Burundi naho ni tariki ntibagiranwa, aho baburiye ko perezida wabo babuze batanka yari amaze amezi 2 ariko ararongora igihugu cy'u Burundi. Abenshi barabizi ingene yapfuye, ko yarasiwe mu ndege ari kumwe na perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nko muba mubizi, simba ndumwe mba ndi kumwe nuwo twamatiriko imisi yose umusesanguzi kugira ngo tubashe kubaha ukuri. Mu nkundi rero imbere yuko tugaruka muri ano makuru, manzi ndamuramutse bwana musesanguzi, ndakuramukije cyane. Amahoro cyane bwana journaliste. Byemeze neza. Ego, usibye ko umuntu arushe, umuco ni mwinshi. Ego, mwese twakoze cyane gusumba, ariko byari bikwiye kuko amakuru yarahari kabisa. Sasa iyi nkuru uvuze bwana journaliste, uyu mudamu Chantal bivugwa ko yari afise imyaka 47, ntabwo yapfuye ejo. Ego, amakuru avuga yuko yagandaguwe mwijoro ryo ku itariki 4 zishira itariki 5. Ego, ko bamutoye ikiziga umunsi w'ejo. Asante sana kudukosora gato bwana musesanguzi, nawe utihenda. Hama kamanze sabe udukurikirana kugira turiko turi kumwe, shira imitima muri commentaire no buto ofisi uterera kugira ngo tubone yuko tudatamba twirorera. Bwana musesanguzi, iyi tariki nari nababwiye ko ari tariki ikomeye cyane, haba mu buzima bw'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi tariki yo bayibutsa abantu benshi, ibibutsa ibintu vyinshi. Kumbure twagira tuyiyage ko gatoya mbere yuko tuja kuryama. Bona journaliste, iyi tariki jewe nta bintu byinshi ndabivugako. Ego, nta bintu byinshi ndabivugako kuko hari ikiganiro cihariye nzokora iyi tariki, ari cyo nk'ijya yejo. Ego, ariko ico novuga cyambere nuko mu gihugu cy'u Rwanda bagiye gutangura kwezi nibaza ko bitiriye gucunamo. Ego, ukwezi bazomara bariko baragaragura amagufa y'abapfuye. Ukwezi nibaza ko bagiye gukora ibikorwa minimum bishoboka, donc bike cyane. Bisa nk'ari ukwezi kwigandara mandi majambo, kuko urazi yuko ukwezi ari ukwezi novuga ko gusa naho ariko gutunze igihugu cy'u Rwanda. Ni kuvuga budget igihugu cy'u Rwanda ikoresha ibice byinshi cyane kwijana bironka muri kuno kwezi, kuko no kwezi novuga ko bafasha gukamisha, kuko turazi yuko bakamisha genocide kabisa. Bwana musesanguzi, ntaguciriyemwo, urashobora kutubwira uburyo u Rwanda, ikigo cy'u Rwanda gikamisha genocide? Navuze yuko ntagomba kubivuga ko cyane gose bwana journaliste. Nubinzanemwo hari ikiganiro cihariye. Mugabo uburyo u Rwanda rukamisha genocide biratahuritse, uburyo novuga buri direct, n'uburyo aho bagenda basaba imfashanyo bitwaje ko babuze ababo, aho berekana byinshi bashobora kuba batashitse ko kubera genocide. Aho reka tuzevuge mu kiganiro nta kibazo kuko ndabifise narabiteguye. Ahubwo nuko gusa umunsi ku rubuga rw'intambara habonetse amakuru menshi, bica bituma tudashobora gukora kino kiganiro. Nico gituma rero sinzi ko nuvuga ngo nuko kijongorora, sinokidiriwa
bisaba ko nzogitanga mu buryo bwirambuye cyane gose ahubwo turafise n'ubutumwa hariho umusesanguzi yaduhaye tuzobushira ko jo mu gatondo ego uyu munsi kuvuga twashije ibintu byinshi cyane gose badukurikirana nibaza ko bamwe barambiwe abandi barushe ego tubushira ko jo mu gatondo kugira ngo babubone hakiri kare n'ubutumwa buvuga nabwo nyine ku bya genocide mbere we yashize ingufu cyane kwerekana ingene u Rwanda rukamisha genocide ego ibi rero sivyo tugiye kuvuga bwana journaliste reka twinjire mu kiganiro cyacu nyezina kabisa mu bisanzwe iki kiganiro bwana journaliste twagomba kwerekana umurundi n'umunyarwanda uburyo bakagomba kubana cyane ariko imbere yuko tubyinjiramwe nkuko babicishije muri introduction tuganire gato kuri runo rupfu rwa Madame Chantal w'imyaka 47 aho ibitangazamakuru byose numvise byo mu gihugu cy'u Rwanda byakoze kuri iyi nkuru nuvuga ko babishizemwo amarangamutima nuvuga ko bashatse kwerekana yuko mu Rwanda koko hakiriho abantu bagifise ibyiyumviro bya genocide ivyo bitwa ingengabitekerezo ugiye kuraba bona journaliste bavuga ko uyu mudame niko bavuga niko ibitangazamakuru byose je numvise byo mu gihugu cy'u Rwanda bivuga ko ngo uyu mudame ngo numucikacumu ngo nukuvuga yarokotse muri genocide donc genocide iramusika ikindi kintu kwanza tukiri ngaha bwana journaliste n'abantu benshi bapfuye mu gihugu cy'u Rwanda wanashaka no ku munsi w'ejo nyene hari abapfuye no ku munsi w'ejo yejo hari abapfuye tureke abatwokwita abantu bato bato tugende ku rupfu rwa Mukurarindari amajambo nk'aya ariko arakoreshwa kuri Chantal ntiyigeze avugwa yigeze akoreshwa d'abord batanga kuvuga ngo uyu Chantal w'imyaka 47 ngo yarokotse muri genocide rero ngo birababaje kubona yagandaguwe bunyamaswa c'est vrai birababaje nukuri birababaje cyane gose mugabo uburyo baciye bagagamisha inkuru bagaca bashaka kwerekana yuko uyu Chantal boba bamwishe bamuhora ubwoko bwiwe nico kintu cyatumye nshaka ko iyi nkuru tuyidebatako ku mafoto berekanye y'umuntu yoba yagandaguye uyu Chantal bivugwa ko mbere boba bagorobeje bari kumwe basangira agacupa aho umuntu ashobora kwibaza ko yoba yari nk'umusheri wiwe cyangwa umuhabara wiwe ntawomenya d'abord uyu muhungu w'imyaka 40 bivuga ko yoba afise ari mu rwego rw'imyaka 35 yagandaguye Chantal n'umuhutu dukoresha iyi mvugo kuko n'umuhutu nabo usibye ko nabo banse kududurirako berekanye yuko agifise ingengabitekerezo za genocide byerekana yuko nabo bashatse kuvuga ko ari umuhutu uyu mudamu nawe Chantal yari yavuye mu mubiri yari umucikacumu n'umututsikazi ko bavuga ko ari umucikacumu bagaca rero bashaka kwerekana yuko uyu muhungu yoba yamwishe amuhoye ubwoko bwiwe bwana journaliste u Rwanda ruracagwaye kabisa u Rwanda ruracagwaye mu gihe bagifise ibyiyumviro nuvuga bipfuye nk'ibi barabuze umuntu akomeye mu gihugu cy'u Rwanda kandi usibye guverinoma y'u Rwanda yaravye ingene ikikiriza ikavuga yuko yoba yagize arrêt cardiaque umutima ugahagarara ibindi bitangazamakuru byose je dis bien byo mu gihugu cy'u Rwanda n'iby'inyuma y'igihugu cy'u Rwanda biremeza yuko Mukurarinda Alain yishwe yahawe isumu ndetse hariho n'abantu batungwa ko agatoki bo mu itangazamakuru ryo mu gihugu cy'u Rwanda bo bari bo bamuhaye ino sumu ino acide buno burozi mugabo kubera Alan yari umuhutu ntibigeze bavuga yuko yoba yishwe
urupfu rwiwe ntibaruherekeresheje amajambo ya jenoside ego kubera ko ari umuhutu mugabo uyu Chantal kubera ko ari umututsikazi ego baciye baza ngo birababaje ngo kubona ngo umucikacumu ngo yishwe n'umuntu ngo yoba gifise ingengabitekerezo za jenoside ego journaliste vraiment ibi ni ibintu ni ingwara ikibarimo ndabuze n'ingeno bisobanura vraiment ndabuze n'ingeno bisobanura birababaje ariko rero umbabarire tuduge ku ijambo mu musanzu kiganiro cyacu cy'uyu munsi n'uyu mukobwa uyu mudamu yarayitavye Imana ntiyararimwo kuri debat twagomba gukora ntiyararimwo umugabo nshimye kuyuririrako kugira ngo twerekane uburyo mu by'ukuri hariho abantu bonkejwe amacakubiri cyane gose hari abantu muri bo ubona kumengana abantu beza abantu b'intungane mugabo muri bo bagenda barabunzwe n'umugera w'amacakubiri bona journaliste kuba uyu musore w'imyaka 35 yishe Chantal ntibari sûr kariwe aparagwa ntibari sûr igipolisi cyabo ntikirasohora mvuge ibya amatohoza cyakoze cerekana cyatumye umusore yica uyu mukobwa mugabo ibitangazamakuru birenga 8 maze kumva ko iyi nkuru byamaze kwerekana yuko uyu muhungu yamwisha muhoro ubwoko ego none bareka kuvuga ngo abahutu n'abatutsi akaba ari byo baca babamwe bibarimo nimba barigishijwe ngo turi abanyarwanda kuki bakivuga ngo abahutu n'abanyamoko n'abantu tuvuge bagifise ingengabitekerezo za jenoside kuki batavuga ngo abanyarwanda dufise ingengabitekerezo za jenoside bavuga ngo abahutu urabona yuko nabo mu mitwe yabo bikirimwo cyane ivyo amacakubiri bareka kubivuga ku munwa ngo hutu tutsitwa mugabo mu mitwe yabo nivyo byigendera gusa bwana journaliste ego ariko ibi ntabwo twogomba kubihuza cyangwa se ntabwo twogomba kubituka abanyarwanda bose nitwo bituka abanyarwanda bose bwana journaliste nibaza ko aho twagomba kuganira kuri uyu munsi ari kuri iki cy'umubano w'u Burundi n'u Rwanda cyane gose nibyo musange ibyo kategura kuganira mugabo ibi bitangazamakuru byo mu Rwanda byace binyonona mu mutwe bihatswe no kumvugisha amajambo atabereye mugabo je m'excuse ku bantu no banasitaje cyane gose ni reaction cyangwa se ni commentaire nashatse kugira ubwayo n'urupfu rw'umudamu Chantal mfatiye ku itangazamakuru ryo mu Rwanda ivyo biriko biravugako bona journaliste igihugu cy'u Burundi cyarugaye imipaka yago gihana n'igihugu cy'u Rwanda cyane gose rero iyugagwa ry'imipaka yarazanye amajambo menshi cyane gose ariko kandi leta y'u Burundi yaratanze impamvu imipaka yugawe impamvu yarazitanze kabisa kandi irerekana n'amafact cyane gose ku bantu batabizi muri make nuko leta y'u Rwanda yagomba guhungabanya umutekano w'abenegihugu b'u Burundi n'igihugu cy'u Burundi muri rusangi leta y'u Burundi kubera ko ariyo ibereye maso abenegihugu ihitamo kugara imipaka kugira ngo ikingire igihugu cayo n'abenegihugu bacu iri yugagora bona journaliste ry'imipaka byatumye abantu benshi baduza kamere boresha iyo mvugo cyane gose abarundi benshi bavuga ngo leta yacu yakoze ibintu byiza kuko ngo abanyarwanda ni inkozi z'ikibi izo ni imvugo abarundi babivuga ibi no muri groupe yawe bona journaliste ndayirimwo muhanda yibona babivugamo aho abarundi bavuga ko abanyarwanda ari inkozi z'ikibi ariko kandi nkagaruka no ku rundi ruhande aho abanyarwanda nabo baca bagiriza abarundi ko nabo ari inkozi z'ikibi n'abicanyi ni interahamwe
n'abajenosideri. ego ndibuka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi baramwambitse iyo nteba ishushe ko ari umujenosideri nawe ibyo barabivuze mugabo tugatangazwa n'ingene yaramaze iminsi agenda mu gihugu c'u Rwanda ntibamufate cyane bamuzi nk'umujenosideri ariko aho siho tugiye guhagarara. Bona journaliste, iyi ngingo yo kugara imipaka ni nziza kubene igihugu b'u Burundi ariko kandi nimbi kubene igihugu bo mu Rwanda. Uti gute? Abene igihugu bato mu Rwanda ndibuka aho President Paul Kagame aherutse kuvuga ngo batubika imikanda kabisa, bafunga imikanda. Aho bivuze ndibuka hari umwe gihugu yaciye aturungikira ubutumwa twaragize kubicisha mu kiganiro aho tubwira ngo iyo funga mikanda perezida wacu ariko aravuga ngo twebwe nta kitubwiye ukuvaho Burundi bwugariye imipaka yabwo twari twinjiye muri funga mikanda kuko abanyepolitike bacu ni ukuvuga aba baturongoye kuvaho leta y'u Burundi bwari imipaka bo inzira ntiyabafata kuko barafise amafaranga menshi bivye barafise ubutunzi bivye bakeneye gusuma arurira indege akigira Tanzania gasoma akigira Uganda ngo mbere hariho n'abaza mu Burundi n'indege bakagura imikeke ibyo bishakira byose bakura indege bakisubira inyuma. Ti rero iyugagwa ry'imipaka ryahohoteye twebwe abenegihugu bato bato. Iyi funga mikanda nayo rero tuyimazemo igihe ahubwo bajya begereye President Paul Kagame nibo bagomba gufunga imikanda. Niko umwenegihugu yakivuze bwana journaliste. Uti rero ndiko ngambira gushika hehe? Burya izi mvugo bwana journaliste abarundi n'abanyarwanda turiko turakoresha nuvuga yuko ari imvugo tutari tubereye gukoresha. Uti gute? Kutambaza uti gute? Durambaza ndakwishura izo mvugo. Urabona umwenegihugu wo mu Rwanda ndavuga aba bo mu apana bajya abanyakigali no muri Kigali no muri Kigali hari ababayeho nabi ariko cyane cyane bano mu ntara basanzwe bagowe baragowe leta yabo iba ntiborohereje deje bari muri funga mikanda imaze igihe kitari gito ni babandi ntibagira amatongo nta munyarwanda agira itongo rabizi amatongo no ya leta ibategeka ibyo bayakoreramo amatongo no kuvuga babayeho ubuzima buri misère. Rero twebwe abarundi duciye tuvuga ngo abanyarwanda muri inkozi z'ikibi bwana journaliste burya harabo tuba tuko turasogota inkota basanzwe barababaye harabo tuba tuko turakora mu nkovu kuko twebwe iyo tuba tuko tuvuga abanyarwanda n'inkozi z'ikibi ubundi tuba tuko dushaka kuvuga guverinoma y'u Rwanda kuko urabona ni imigwanda yo muri Kongo hariho abanyarwanda batabishigikiye uribona mu makomantere bandika ngo twe turi abanyarwanda mugabo ibyo bintu leta yacu ikora muri Kongo ntitubishigikiye meze kunuku tuba tuko turavuga leta y'u Rwanda mugabo kubera ko twakuze tuzi ko umujyambwa bumwe agatukisha umuryango cyane gose usanga tuvuga ngo abanyarwanda n'abantu babi abanyarwanda n'inkozi z'ikibi n'abagesera n'abamenja mugabo tuze twiga gutumbereza bwana journaliste imbwa tuyihamagara mu izina imbwa ati wewe mbwa tuyihamagara mu izina apera ko dufata ibibwa na byose ibibwa byose tukabyita amazina y'ubwa rumwe ashatse kuvuga iki nk'ubu nimba ukeneye kuvuga jewe ukavuga uti bwana musesanguzi wewe uri umuntu mubi ntuzuvuga ngo abasesanguzi muri abantu babi ntumbereza wowe kanaka uri umuntu mubi iki kintu ndakivuze bwana journaliste mfatiye ku majambo nkunze kumva
iyo tuba tuko duterana amajambo abo hakurya akanyayo n'abo hakuno je nca nishira mu kibanza cane cane c'abarya abanyarwanda bo mu ntara za ruguru bajya basanzwe bigorewe fungami kandi bayimazemo igihe babandi gufungura ari kwipigu babandi niyo bagwaye kwivuza ari ngorane agaca yumva rero umurundi arubaha aramudomye ku rutoki ngo n'umuntu mubi asanzwe nawe burya ububi abarundi babona ku Rwanda hariho abanyarwanda babona burya bubi gusa babona ububi kuri leta yabo gusumba abarundi ico abantu batakiza no kuvuga hariho abanyarwanda banyanyashijwe sana nuko leta yabo yarabacinyije yarabimye aho bovugira nuko ntibafise droit d'expression rero twebwe abarundi twari dukwiye kubereka urukundo cyane gose abarundi twemeye turi abantu b'urukundo twemeye turi abantu batabara ndibuka hariho umutamara aho yavuze ngo leta y'u Rwanda ngo nk'ubu ngo yohagarika imigwano iri imwe muri Kongo ngo igatuza ngo hama ngo nayo ikagira ikibazo niba ari nk'Ubuganda bwo gitera canke ari Kongo yo gitera abo babambere gutabara Rwanda bo babarundi neza cyane kuko ngo abarundi dusanzwe dufise muri twebwe gutabara cyane urumva ko bwana journaliste rero mutima runtu voilà twakagomba kugendera uyu mutima runtu twakagomba kwereka abanyarwanda ko twebwe turi abantu bafise ubuntu barangwa n'ubuntu abantu barezwe abantu novuga bagomba kubera akarorero abandi tureke rero kuza turafatira muri rusangi abantu na cyane cyane iyo tuba turiko twerekana amakosa leta y'u Rwanda ikora tuze tureka kuyatuka abanyarwanda bose kuko burya se abanyarwanda bose bashigikiye ivyo leta yabo ikora nigeze gutanga akarorero bwana journaliste yuko mu Burundi haigeze kubaho genocide hariho genocide yaranemejwe yabaye muri 72 ijya genocide yakozwe n'ubutegetsi bwari buhari ico gihe mugabo ntabwo ijya genocide yatumye abarundi twese twitwa aba genocidaire siko biri ni kuvuga umurundi yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa bose barazi yuko mu butandukane bwabo tugomba kubana mugabo mu Rwanda bwana journaliste reka ndagisubiremwo biraboneka yuko hariho abonkejwe amacakubiri cyane gose biraboneka kabisa biraboneka ko hariho abonkejwe amacakubiri ivyo navyo bikazotuma igihugu cabo mu minsi iri imbere genocide ishobora kuzokwisubiriza cyane ivyo birasho amahigwe ni menshi nkamwe batoshobora guhindura imikorere imyumvire ukuvangura birashoboka ko genocide izokwisubiriza kuko akarenganyo kahari kararenze bwana journaliste gakomeje ibintu vyo wabibi cyane gose kabisa badukurikiranye iki kiganiro nibaze yuko mwashoboye gutahura ko vyinshi kandi hariho nabandi bazi vyinshi kuturusha barahawe ikaze hano tufise nimero kuri screen ushobora kutwandikira ukaduha témoignage yawe hama tukayiha abandi bwana musesanguzi abadukurikiranye ni benshi cyane twabize ko dukurikirana n'abantu benshi nizere yuko babishimye cyane barabitwerekera muri commentaire baza kutwunganira aho twaba twahengamye canke twagoramye baza kutugorora kuko n'abantu beza nabonye abantu vraiment bakundana abadukurikirana n'abantu b'umutima runtu kabisa ico vraiment ntaco twodeha kuvuga nibaza ko turi ku musozi w'ikiganiro bwana journaliste ndagomba je ncengirwa ko nsezere abadukurikiranye uyu munsi twagiranye ibihe byiza turavye ama commentaire ibiganiro twakoze turavye mu magroupe yacu yose ya WhatsApp ngene vyagenze twagiranye ibihe byiza reka ndabipfurize kugira ijoro ryiza no kurangiza weekend neza kananje ndabifuriza ijoro ryiza turi mu musozo w'ikiganiro nizere yuko ibiganiro twabahaye si bikene vyinshi zishobora kutagaruka muri studio kuri no munsi y'igerekezo rya gatandatu tukagaruka ku munsi wejo ariko
nanje nongeye gushimira cyane abantu bose twabanye neza nk'umusisanguzi wabivuze ku mpande zose. Hama ko afise iciyumviro cyangwa intererano, turafise nimero ngaha kuri screen, ushobora kuzicishako ugakora cyo cyose uciye kwizo nimero. Ndagusaba wewe udukurikiranye, zamura imitima muri commentaire, hama tubone yuko tudatamba twirorera. Ndanabasezera, ndanabifuje ijoro ryiza, ijoro ry'imigisha. Bye bye.